Umuntu TV tubitayeho. Ni mu kiganiro nyigisha gusenga. Umutumire wacu ni Bimenyimana. Ndaguhaye ikaze. Ndabashimiye cyane. Mutumire wacu dufashe. Umucunguzi akiza mu isi akavukira mu nkumi itarigeze kubona umugabo. Yavukiye ku butware bwande, akomoka hehe? Yari umwisirayeli canke yari umunyamahanga watwara igihugu muri ico gihe? Ikibazo muravuga umucunguzi wacu igihe yavuka, ubutware yavukiyemo canke yavukiyeko. Kuvuka yavukiye ku butware bwa Herode, kandi Herode yari afise amazina bamwe nayo bamutaziriye. Herode, iri zina Herode niryo bamutaziriye igisagara ciwe yavukiyemo ca Herodi mu Kigiriki, kuvuga Herodia niho yavukiye, kandi bakunze kumutazira izina ry'icubahiro Agostino canke Agosto. Niryo ni icubahiro cyo kuba umunyakubahwa. Ariko izina rindi ryiwe yitwa Octaviono. Niryo zina ryiwe, niwe umucunguzi wacu yavutse atwara. Kuri B yayo mwavuze ngo akomoka hehe? Namaze kubana gucishura aho nyene yavukiye muri Herodia, ariko n'umuroma, ntabwo ari umwisirayeli. Aho niho akomoka, kandi bazijwe ni B yayo. C yayo nuko yari umunyamahanga, ntabwo yari umuyuda canke umwisirayeli. Ntabwo yari umwisirayeli canke umuyuda, oya. Aho abigishwa 12 intumwa zamubaza ati, ko tutazi gusenga twigishe gusenga, nawe akabigisha. Aho yavuga ngo dawe wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe nibuze, yari ashatse kuvuga iki? Ubwami bwawe nibuze yari ashatse kuvuga iki? Muti aho umucunguzi wacu yasenga asaba avuga ngo ubwami bwawe buze ku isi, yoba yashatse kuvuga iki? Yashatse kuvuga ibikorwa bimwe bikorerwa mu ijuru Imana ibikorere hano mu isi. So kuvuga ngo ubwami bw'Imana buve mu ijuru buze ni kuvuga Imana ibe ku isi nk'uko yiba mu ijuru, oya. Ni kuvuga ibikorwa bimwe bikorekera mu ijuru bikorekere mu isi, bikorekere mu isi. Mu Kiswahili niho banditse neza, bavuga ngo mapenzi yako yatimie duniani kama mbinguni. Ni kuvuga ibikorwa bikorerwa mu ijuru bimwe bikorekere hano mu isi, kuko iyi si turazi ko ari iy'umwiza kandi ya Satani. Satani akorewe mu isi, baravuga ngo isi ibonye ibara. Ni kuvuga hano hariho utawara mkubwa wa kidunia. Kidunia rero tuba tugiye hamwe kibirisi. Niyo mpamvu ubona Yesu yasabye kujya kugira ngo
ibikorwa uhoraho akorera mu ijuru bimwe bikorerwe hano, kugira ngo abantu bariko basaba ubwiza bw'Imana bube hano, imyuka mibi iveho, haze mpwemu yera abane n'abantu, abane n'abakozi, abane n'ishengero, abane n'abamwambaza bose baba bari mu mpande zose. Nico Yesu yari yagombye kuvuga. Uhoraho abahezagire cyane, murakoze cyane. Ibikorwa bikorerwa mu ijuru n'ivyahe? Ibikorwa bikorerwa mu ijuru ntiwaba uvyumvira nk'ibi vyo mu isi. Ibikorwa byinshi bikorerwa mu mwuka, rero mu Kirundi twita muri mpwemu yera. Ariko nkombye gusobanura neza, icya mbere nk'uko yavuze ngo ubwami bwawe buze, nakubwira nti kugira ibikorwa bikorerwa mu ijuru bikoreke hano. Bwa mbere mu ijuru ari igikorwa Imana ikora ni ukwigenzura ijuru ryose, ni kuvuga ibikorwa by'ubutware. Bwa mbere irabigenzura. Nicyo gituma Satani acumuye yakorowe kaza mu isi, bitakunze ko aguma mu ubwo bwami, kuko ahantu ntihemerewe gukorerwa iby'imivurungano, by'ibibi, by'ubwibone n'ibindi. Ibyo rero ni ibikorwa uhoraho yashatse ko natwe bikoreka mu mitima yacu. Tumaze kwakira ubwo butware, ubwo bwami bukaba muri twe, ni ukuvuga natwe imitima yacu irezwa, imitima yacu yicaramo mpwemu, imitima yacu ibamo inganji y'Uwiteka, ibamo inganji y'ubushobozi bwo gusenda icyaha. Mbese mu ijuru nta ndwara ibayo. Nicyo gituma adaha ubwo ububasha bwo gusenda indwara z'ubwoko bwose. Hariya kubera atayire, ni kubera bafise ubwo bubasha. Rero natwe yadaha icyo gikorwa abamwizera bose. Yavuze ngo mushoboye no kubwira umusozi uve ukavaho. Mu ijuru ari ibikorwa byo kuramya Uwiteka, kandi bakaramya batunganya atacyaha bagira. Ariko mu isi bararamya, ariko benshi bakaramya batazi n'ibyo baramya. Hora harashaka icyo gikorwa ciwe gikorwa mu isi, abantu bagahamya bitunganije atavyaha bituma batabana n'uhoraho, ku buryo nk'uko uzi kuramya bitazokwigera bihagarara. No mu ijuru abazojayo baramije mu kuri no mu mpwemu, abaririmvyi canke mutabatamvyi bobo bazokomeza ico gikorwa c'ubutamvyi. Urumva ko gikorerwa hariya. Hari gikorerwa c'uburinzi, bamarayika barinzi barongowe na Mikayeli barinze natwe, kugira ngo ico gikorwa kize uhoraho aturinde. Abamaze kwakira bakizera umucunguzi, bakemera ubutumwa bwiza, igikorwa gikoreke. Ibyo byose nibikorwa n'ibindi byinshi. Kandi urazi ko Kristo ari we muherezi mukuru, ngo umwami mukuru n'umuherezi mukuru twahawe hano. Rero agomba ubwo bwami bwiwe busasagare we muri twe. Iyo ngoma iganze abo bose bamwakiriye mu mutima wabo. Ibyo nibyo wasoma muri Matayo igice cya 4 ku murongo w'8. Aravuga ngo umurwanizi yongera kumujyana ku musozi uhagaze cyane,
amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Ati ibyo byose ndabiguha niwamfukamira ukansenga. Buno Yesu aramubwira ati mva ko Satani, kuko vyanditswe ngo uhoraho Imana yawe aba ariyo usenga kandi aba ariyo usaba yonyene. Ngira uca wumva ubwami nico gisobanura, nivyo bikorwa ndiko ndakubwira kuko usomye neza ahantu urumva neza ko yamweretse iby'isi byose. Amaze kumujana ku musozi muremure amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Ati ibyo byose ndabiguha niwamfukamira ukansenga. Gusenga gusa utumbereye Uwiteka, urumva ko uba uriko uratuma ubwami bw'uhoraho buba hano. Ikindi nokongeraho, niwabaza abakurambere ba kera barabandwa, bahamagaye imizimu bya kera byaba, ariko habonetse ugusenga uhoraho by'ukuri, navyo byaranahunze biragenda. Ubwo n'ubwami rero bwaje bw'uhoraho bwo gusenda, konona, gusambura imigabo ya Satani, gusambura ibikorwa vyiwe, abantu bagahumuka, abantu bakamenya umuco, abantu bakamenya ukuri, abantu bakamenya icaha. Ibyo byose n'ibikorwa uko mu ijuru atacaha kiriyo, nivyo roho yagombye ko natwe tumenya tukabaho twitunganije, tuhunga icaha catucanka, kuko tugomba kuzobayo. Yagombye dutegura umwanya bitarashika, ariko twitegure kuba dusa, tugeragera gusa mu mutima tugasa n'abera, kuko aravuga ngo mu ijuru hazoja abagororotsi. Ndizera ko iby'uhoraho mubisobanukiwe cyane, bibaza ko muca mutahura byinshi. Murakoze cyane, muhezagirwe. Nawe urakoze cyane, nizere ko nitwagukenera nanone tuzakubona. Yego kweri, mfise akaryo nta kibazo, nta ngorane. Murakoze, mugubwe neza.